Rero ntushobora kuvuga ngo amaso yawe uyashira ku Mana kandi en même temps amaso yawe uyashira ku biwanyu no kuri wewe. Nimba ushaka gushira amaso ku Mana yashire ku Mana. Ibi ntibisigura ngo ucubike ijuju, ngo nta kintu na kimwe ukora, ngo nta kintu oya. Amaso tuyashira ku Mana, hama twayashira ku Mana, Imana itubwiye ngo imbere y'iki kibazo, ukavuga Mana imbere y'iki kibazo je nkonta kuri wewe. Hama iyo Mana igashikubwira ngo imbere y'iki kibazo manika iyo nkoni yawe Mose. Hama inkono uyimanitse ikiyaga kikigaburamo kubiri. Amaso tuyashira ku Mana kuko Imana yacu ikora ibitangaza. Amaso tuyashira ku Mana kuko Imana idasa karimbi nk'akabantu. Amaso yacu tuyashira ku Mana kuko Imana ifite inzira zitumvikana n'abantu batokumva ariko zibishikana hahandi. Amaso tuyashira ku Mana kuko byose bitarabaho niyo yayiriho. Amaso tuyashira ku Mana kuko Imana yacu ishoboye bene data. Reka kumbwira ayo majambo yandi. Reka kumbwira ngo ivyo ngaha nubitse. Reka kumbwira ngo ngaha bigenda gutya. Reka kumbwira ngo ngaha nta numwe yigeze agira iki niki. Reka kumbwira ngo urumva ngo ahi wacu haragoye ngo mu gihugu cacu bimeze gutya na gutya. Umviriza ayo majambo yose uvuga bivana n'aho amaso ari. Ariko dushira amaso yacu ku Mana twizera nk'uko turi ubwoko bwizera hama tumanifeste la gloire de Dieu muri iyi si yacu. Amina. Rero no kuri ya madosiye wumva umenga aragoye kurekura nagira nsubire kukubwira ngo nukuri abikora neza kurusha uko wowe ubikora. Amen. Reka